Koko Uhoraho Imana yanyu ari we ajanye namwe ngo abagwanirire n'abansi banyu abahe kunesha. Yaravuze ati ariko nimwanyumvira vy'ukuri mugakora ivyo nzovuga vyose, nanje nzoba umwansi w'abansi banyu, nzoba umugwanizi w'ababagwanye. Isangemwo. Ese ni gute uhangayikishijwe n'abakwanka kandi hari witeguye kuba umwansi w'abansi babo? Isangemwo nawe. Ntugaterwe ubwoba n'ibihurimo. Wowe bibwira Imana yawe wizeye maze wicecekere. Yibwire ko wasanze udashoboye. Uyibwire ati Imana yanje ngwino ngwanirire kuko je nasanze ntashoboye, ariko wenda bizi ko ushoboye. Isangemwo. Muri ino minsi biriko birasomeka kandi biriko birasobanuka. Gira umwete wo gusoma amazaburi menshi, kandi muri ayo mazaburi menshi harimwo na gwawe. Wibaza ko ukuboko kw'Imana kubaye kugufi ngo kunanirwe no kugukiza iyo ndwara imaze iminsi kuriko? Kubaye kugufi se ngo kunanirwe no kugukora ko kire? Erega Imana ntinaniwe no guhanagura amarira yawe urira buri munsi kubwo bukene, inzara, uruvyaro, kubwo kubura aho gukika umusaya n'ibindi. Wowe yizera uyibwire gusa ko wasanze udashoboye, kuko yo je ndabizi neza kandi ndabihamya ko ishoboye. Imana yacu ni inyembaraga. Isangemwo nawe. Uyu munsi nje kukubwira ngo vyizere kuko Imana iri mu ruhande rwacu kandi iracakora ibitangaza. Iracakora ibitangaza ariko kandi iracakomantaza imitima y'abatayizera. Iracayikomantaza nka kumwe yakomantaza umutima wa Farawo. Isangemwo. Uyu munsi inshuti yanje ndagusavye ngo ureke Kristo akubera umusirikare w'ubuzima bwawe. Akugwanirira intambara udashoboye kugwana, kuko hari intambara zimwe ugwana kandi atari izawe. Kristo niwe wenyine azi imikenyuro y'urugamba, kuko wewe ugiye kugwana woneshwa. Azi neza abakugwanya bari bo, azi inzira abakugwanya bazana namwo. Kristo niwe azi neza inama z'abakugambanira. Mureka kumenyera ivyawe vyose. Isangemwo. Amasengesho menshi yo mu mutima asenzwe yizewe neza aruhura umutima kandi akingura ijuru. Atuma ibibazo byacu byinshi bisubizwa, ariko kandi umukristo ntakwiye kwigunga. Umukristo ntakwiye guca inzira ya wenyene. Umukristo w'ukuri akwiye kujana n'abandi. Ari nayo mpamvu ndakubwira ngo nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana, kuko inzira y'umwe ntishika.